Ibibuga vy'urukino rw'amaboko haba muri basketball canke muri volleyball benshi bakunze kwita urukino rw'abasirimu mu gisagara ca Bujumbura bisa n'ivyibagiranywe hafi ya ntavyo. Tuvuze ko ata kibuga co kwakira inkino mpuzamakungu hari ntitwoba dushikuje cane kuko izo nkino tutazibona hano mu gihugu. Umupira w'amaboko ibibuga bitatu gusa nivyo bikunze gukinirwa ko bene izo nkino, aho twovuga nk'ikibuga citiriwe ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama, ikibuga gisa n'igifise ubuga mu kwiteka busesuka. Kibanza ca kabiri haza ikibuga citiriwe parike ya Bujumbura, ico naco kiboneka yuko citaweho cane n'ishirahamwe Brarudi mu kinyobwa caco Sprite. Kiza ubugira gatatu kikaba ari kibuga kiri ku Mutanga mu Gikungu. Ivyo bibuga vyompi bikaboneka ko ata kibuga co kwakira urukino mpuzamakungu. None vyoshoboka ko igihugu cacu gishobora kwakira inkino mpuzamakungu z'amaboko nkuko tubona muri football? Ego cane birashoboka mu gihe abagwizatunga botahura ko ivyo bibuga bishobora kwinjiza uburyo bwinshi ari nkamwe bashizemwo uburyo buboneka muri ico gisata, ndetse n'igihugu kaboneka ku muri rusange. Fatiye nko ku bibuga bibiri, ikibuga citiriwe parke ya Bujumbura bakunze kwita ngo ni ikibuga ca Brarudi. Ico kibuga inka mushema ya Brarudi yotegura urukino rwa kivandimwe n'umugwi userukira Amsterdam. Twizeye ko neza na neza kitobera kuri ico kibuga, iryo hinguriro ryo hava rirondera nko mu bihugu bibanye aho zo kugura urukino rwobera. Tugiye ku kibuga citiriwe Toyota, ishiramwe Toyota hoho birarenze. Uravye imodoka z'iryo hinguriro sinibaza ko mu vyatsi n'ugwiri ruri hano zoronka aho zihagarara. Aho ntituvuze abarongozi baryo ko boburaho bavyagira mu bwugamo bw'itega butahari. Ibi tukaba tutabivuze kugira ngo tunebagure ivyakozwe habanamba, kari akaryo ko kwerekana ko nyimba hari ivyakozwe mbere n'ubu bikunda ko hakorwa vyiza gusumba. Icizere kirahari kuko hari n'abandi bagwizatunga tange guhagurukira ico gisata. Tukaza gutanga akarorero ko mugwizatunga wo mu ntara ya Gitega muri komine Mutaho azwi ku izina rya Epafras Nkengurutse. Epafras Nkengurutse zo gufasha komine avuka mu kubaka ikibuga c'inkino z'amaboko ca kijambere ku buryo cashoboye kwakira inkino ziganwa ry'igihugu gitiriwe Coupe des Héros muri volleyball. None niyihe mvo nyamukuru yatumye Epafras yoshira uburyo bwiwe muri ico gikorwa? Nakahe kama atera abandi bagwizatunga nkawe? Mu bisanzwe twebwe dusanzwe dukunda inkino, kuko inkino zihuza abantu benshi, abantu bakaja hamwe, hanyuma gushigikira iki gikorwa mwabonye. Ubwa mbere hoho mvuka muri no komine ya Mutaho, hanyuma iyo abantu bariko barakina, iyo hari izi ekipe zitandukanye zihuza abantu cane izi nkino zo kunonora imitsi, bituma ugwaruka rureka kuja mu bintu vy'ibiyayuramutwe, ugasanga umwanya wo gukina ikarata, ugasanga umwanya wo gukina urubugu, ugasanga umwanya kumbure wo kugenda mu bintu bitandukanye, guterama mu bintu bitagira akamaro, ugasanga bari mu nzoga, ugasanga bari mu bintu nyene bitabazanira inyungu. Bice bituma rero baza bagakina urwo rukino, bagakina bagahura, bigatuma biyokipa. Hanyuma rero ni muri iyo ntumbe murabizi ibintu vyerekeye kubaka, ibi vyerekeye guterera, ibi vyerekeye guteza imbere izi nkino bivana n'umuntu, ariko no batera intege nkababwira yuko ari igikorwa ciza cane, ni igikorwa ciza cane kuko mu bisanzwe mubonye ukuntu vyari bimeze, mubonye ukuntu vyari bihimbaye, umugwizatunga wese yoba bishoboye yoshobora gukora agaterera kugira ngo ibibuga bibe vyinshi. Uyu munsi twari muri no komine ya Mutaho, hama ejo dushobore kuba turi mu yindi komine, gutyo tume duhindura ibibuga bibe vyinshi muri iki gihugu cacu c'u Burundi.
mwamenya ko Epafras Nkengurutse atari ico kibuga conyene yubatse muri iyo commune aho yashoboye kwiyubakira station y'ibitoro ya kijambere ya Kim Oil Company ivukana n'iri mu Kigobe ndetse no mu Kamenge. Nimba Epafras Nkengurutse yarabishoboye n'abandi birashoboka ko bashobora gukora ibisumbirije. Uruganda rwa Indundi TV rwabateguriye ikindi kiganiro aho uzokwegera umugwiza atunga giye atubwire bimwe n'ibindi amaze kurangura mu ntumbero yo guteza imbere ugwaruka ndetse atubwiye n'akahise kiwe ni mu ntumbero yo kugira ngo atange imbaraga n'inguvu ku bandi bantu bifuza gutera muri ico gisata. Umwande mukurikirana ibiganiro vya Indundi TV ukamutarakora subscribe akaniko kanya musharinga mwongera munalikinga murakoze.